Kwigenekerezo rya 15 ndamukiza uno mwaka mu ngoro y'amakoraniro y'inama nkenguzamateka ku murwa mukuru wa politike Igitega mu nama ya bose yarirongoye nyakubahwa Reverend Kuriyo arongoye urwo rwego. Abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro z'amabwirizwa zitatu. Integuro z'amabwirizwa zibiri za mbere zerekeye ugushira umukono ku masezerano y'ingurane Uburundi buzohabwa ni banki y'Abarabu yo guteza imbere mu vy'ubutunzi ibihugu vya Afrika BADEA hamwe n'ikigega c'igihugu ca Arabie Saoudite kijejwe iterambere FDS. Izo ngurane zikaba ari zo gukora ibarabara rya Bujumbura Nyamitanga. Kuri izo nteguro zijaye n'ivy'ibarabara, umushikiranganje w'ibikorwa vya leta Jean Bosco Ntunzwenimana yarashikirije imvo n'imvano z'izo nteguro z'amabwirizwa. Abakenguzamateka barabajije ibibazo kuri izo nteguro z'amabwirizwa, umushikiranganje Ntunzwenimana nawe aca aratanga umuco. Kijanye n'amabarabara yagiye aravugwa na cyane iri iva ibujumbura gushika Igitega kurori ya capitale politique na capitale économique. Ivyo ni ibibazo tuzi muri leta kandi twamatiko turakorerako na cyane tugira ama étude hama dushoboye kuyapresenta ku babayeri. Ivyo byose twabikoze tuko turarondera uburyo kuko twese turabona ko ayo mabara akenewe kandi n'amabarabara afise akamaro kanini cyane mu gihugu. Kujanye n'ivyo nonekara fatiye cyane nk'ibarabara nimero 9 Bubanza Ndora nuko twashoboye gukorana na Rebayer bari finanshije kugira turabe neza ikibazo kiri. Habaye ama mission d'évaluation menshi ya BADEA, les rapports zirahari. Habaye amavena menshi, rapports zirahari. Turavuga ko ikibazo kiri partage gushika rero tutinda tukumvikana yuko tubo finance un audit technique kugira turabe ikibazo kiri. L'audit technique a été commandité. Turatanga rapport ya audit technique hanyuma baca baravuga ati ubu rero hakenewe kugira twigere responsabilité. Ure turi kuri phase ya responsabilité kugira tumenye eske réellement responsabilité ninde. Integuro y'ibwirizwa yagira gatatu yizwe yongera yemezwa n'abakenguzamateka kuri uwo munsi nyene yerekeye ugushira umukono ku masezerano asubiramwo ivyo gushiraho ikigega co gufashanya n'ibindi bihugu vya Afrika yaterewe ko igikumu mu gihugu ca Niger kwigenekerezo rya 20 Kigarama umwaka wa 2008. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo niwe yari yaserukiye leta kugira ngo asigurire abakenguzamateka ibijanye n'imvo n'imvano iyo nteguro y'ibwirizwa. Uburundi nkuko nabivuze buri muri iki kigega kuva mu 1976 ariko kuva hagiyeho amasezerano ahinyanyuye Uburundi ntibwari bwagitereko igikumu ari naco kiriko kirasabwa ko coba. Muhava muvuga muti mbega none ko muri ko murasaba ko Burundi n'ubundi bwobandanyamwo inyungu bwoba bwarakuye muri ico kigega kuva mu 1976 niziye. Iki kigega carashigikiye imigambi itari mike ngaha mu Burundi, imigambi ishika ku 18 yaranguwe yaranguwe na leta canke imigambi yaranguwe n'abikorera utwabo. Hanyuma kirashigikira muri izi nzira zitandukanye ari gufasha mu kuronka amagaranti, ari gufasha kugira ngo amato d'intérêt ashobore kugabanuka. Miyo migambi rero 18 iki kigega cashigikiye twovugamwo nk'imigambi ikomakomeye ibiri igihe hariko harubakwa urugomero rw'umuyaga nkuba wagwegura ico kigega carafashije. Igihe hariko harubakwa ishira hamwe rya Sosumo naho nyene Uburundi bwarikoze kuri iki kigega kugira ngo amagaranti ashobore kuboneka n'ibindi.